Munkundire rero mu kubipfuriza umwaka mwiza wa 11 dusangira aya majambo muze kumfasha murambabarira nimba ntavuze birebire ariko ndabashimiye mwarakoze kudutumira hano ni muhira ndabashimiye cyane muri umugisha. Samuel wa kabiri guhera 15 guhera umurongo wa mbere ndagenda nsimba. Guhera umurongo wa mbere haranditswe ngo hanyuma y'ivyo Abusalomu yironderera umukogote n'amafarasi n'abantu 50 bo kumwiruka imbere kandi yamakoroka hakiri kare mukurikirane cyane aho ngaho akagenda agahagarara kwishikiro ry'ikirimba donc hafi ya portail y'ikirimba cy'umwami maze umuntu wese afise urubanza agomba gucirwa n'umwami Abusalomu akamuhamagara akamubaza tuva mu kihe gisagara komoka he canke uzananye he nawe atumusavyi wawe nduwo mu muryango munaka wo mu Bisirayeli. Abusalomu akamubarira aterega urubanza rwawe rwari rwiza kandi rwari ruboneye ariko nta muntu umwami yashizeho wo kumviriza ivyawe manuka. Kandi Abusalomu agatakwa akavuga ati yemwe iyaba naragizwe umucamanza w'iki gihugu umuntu wese yogize imburano canke aje kwitwara akanshikira no muciriye urubanza rwiza kandi iyo hagize umwunamira ngo amuramutse yaramvura ukuboko akamufata akamuha yambi. Geza ngaho ndabe subiza munsi gato yenda bakanduga uko ni kwa Abusalomu yagenza Abisirayeli bose baza kwitwara ku mwami apana kumwitwara kowe baza kwitwara ku mwami. Uko ni kwa Abusalomu yagenza Abisirayeli bose baza kwitwara ku mwami nuko atwara imitima y'Abisirayeli musuri nyawukana nuko atwara imitima y'Abisirayeli. Reka turabe ahandi nze gusobanura ndahejeje gusoma 15 umurongo w'indwi aho nyene ari umurongo w'indwi. Hashize imyaka 4 4 ans après hashize imyaka 4 Abusalomu abarira umwami ati ndasavye unyemerere nje i Heburoni gushitsa isezerano nasezeraniye Uhoraho. Ariko abwira se wiwe umwami yari papa wiwe Dawidi kuko nasezeranye isezerano je umusavyi wawe igihe naba igeshuri muri Siriya n'Uhoraho niyaramuka subije i Yerusalemu nzomusaba ahantu muhibuke kuko umwanya ni mutoya sinza kugenda bukebuke ngomba kwiruka nawo ariko ni byiza yuko birabafasha iyo mwakurikiranye iyo turiko turasoma. Umwami aramwishura ati nuko genda amahoro nuko arahaguruka aja Heburoni. Bukeye Abusalomu atuma abantu ngo bagende mu mpisho bakwiragire mu miryango yose y'Abisirayeli ngo bavuge bati nimwumva ijwi y'inzamba muce muvuga muti Abusalomu agiye ku ngoma i Heburoni. Kandi igihe Abusalomu yavuye Yerusalemu yajanye n'abantu 200 yahamagaye bagenda atakindi biyumvira agakantu mu gasurinye yajanye n'abantu 200 we yahamagaye yatumiriye timperekeze bagenda atakindi biyumvira ataco bazi. Maze igihe Abusalomu yariko aratanga ibimazi atuma guhamagaza Ahitofeli w'Igiro umujanama wa Dawidi ava mu gisagara ciwabo Igiro nuko inama y'ubugarariji irakomera kuko abantu bagenda bagwirirana kuri Abusalomu. Haleluya. Amajambo
arakomeye cyane si aranasobanutse ntimwibaze ngo hari ibintu birebire ngiye kuyavuga ko ariko ngomba gukomereza ku ijambo ry'ubwizigirwa ubwizigirwa n'ubuhemu numva nobandaniza ku mutima sinzi abandi ibyo babwirije ariko nagiriye ubuntu ndumviriza umusavyi w'Imana Miburu narumvise osi n'umutima umuvyeyi yashoye kudukominika nta birebire yatubwiye ariko yatubwiye ati turi muri uwo mutima kugira ngo ntaza gutinda mu bintu birebire ngomba kuvuga je ubuhemu ngira nganire ku buhemu guhemuka mpemuke ndamuke uyu Abusalomu duhejeje gusoma n'umuhungu wa Dawidi umwami Dawidi yari umuhungu mu bahungu bakunzwe hariho ba Adoniya hariho ba Amunoni yagiye gupfa kandi yishwe na Abusalomu kubera yononye mushiki wa Abusalomu kuko Dawidi yari afise abagore batari bake ariko abo bana bose bari abana ba Dawidi yari afise ba Amunoni yari afise ba Tamari abakobwa ko nabo yo Tamari nyene yononwe na n'umusaza wiwe yaramusambanije yigwaje sishaka kubitebaho cyane niyo nyanduruko yatumye Abusalomu ahigira kwica Amunoni amaze kumwica bibabaza umwami Dawidi agira ubwoba arahunga aho mwumvise Siriya yagiye guhungira Abusalomu yagiye kugaruka kubera umukuru w'ingabo yitwa Yowabu ashoboye kuja kumuvugira ku mwami umwami yari yarababaye cyane ababazwa n'ivyabaye ku buryo atashakaga kubona Abusalomu mugabo bamara ico gihe kinini batabonana mwumva yabaho hantu ni Siriya kinini cyane Dawidi akamukumbura ariko akanka kumutumako urabizi igikomere cyakubozoye kiratandukanye n'igikomere cyashoboye kugukoma cyangwa kikagukwaruza gatoya kubozora birasaba ko hagaruka iyindi nyama kuko hari inyama iba yaravuyeho ivyo nibice vy'ibikomere abantu turakunda kuvuga ibikomere ariko ibikomere biratandukanye hari ibikomere vyihuta gukira n'ibindi bikomere bigenda bukebuke bivanye n'uwagukomerekeje uwariwe Dawidi rero yarakumbura umwana ariko akumva igikomere nico gigize power cyane kigize imbaraga kurusha umwana wiwe mu nyuma rero birakorwa umugore abijamwo abibwira Yowabu aramutuma barabikina Dawidi aremera yuko umwana agaruka ava mu buhungiro agarutse aramubwira ati ndamugarukanye ku kirimba ariko singomba kumubona agaruke mu bandi ariko ntazanyiyereke uwo n'umwami Dawidi amara igihe kinini cyane muravyumva nawe uri ku kirimba hama washika ku kirimba aho wakoreye amafuti aho wobashije gutunganya bakagushira muri ropo bakagushira mu karuhuko muravyumva umutima w'ukuntu wari umerewe Abusalomu yaramerewe nabi cyane byageze ahantu biramubuza amahoro igihe kinini agera ahantu atuma ko Yowabu ariko asanga na Yowabu yaramaze guhabwa itegeko ko Yowabu yari umukuru w'ingabo kuri Dawidi niwe yari chef d'état major Yowabu ntashobore kumwitaba Abusalomu agera ahantu aravuga ati ibintu ntibishoboka umwami ntituvugana utwaye ingabo ziwe uri proche yiwe ntituvugana ntanyitaba akoresha strategy yo kurungika abantu bibo bamwumvira bagenda guturira umurima wa Yowabu muri uko kuwuturira bituma Yowabu amusanga
araza aramubwira ati kwereka iwa ntuririye umurima. Birabandanya aramubwira ati nuko nagutumye ko wanga kunyitaba, nashaka kurondera ikintu cyo tuma dushobora guhura. Barahura barabonana, aramubwira ati none ngombera iki? Aramubwira ati ndagusavye, numva umutima wanje utunduye uravyimbye, ndashaka kubona papa, ndashaka kuba ku kirimba, numva ndi muri security. Birateye ubwoba uburyo ndamuzi papa ingene ameze, ingene shobora kuba ndumwana w'umwami ariko ntavugana na papa. Kora ibishoka byose ushobore kumpuza n'umuvyeyi. Nuko rero bize strategy ingene bovugisha umwami, baramukonvenka birakunda. Absalomo aravaho ahantu yarari agenda kubona n'umwami. Ahuye na se wiwe nyene, urumva nyene kompasi iraduga mu mutima, imbabazi ziraduga, aramugumbira, amugirira imbabazi, amusubiza mu kibanza yararimwo nk'umwana. Barahuje, ibintu birarangiye. Absalomo amaze kuronka uburenganzira rero bwo gushobora kwinjira hatahora yinjira, kubera yamaze guhabwa imbabazi. Afise uburenganzira bwo kuja hashaka, arashobora gufata ingabo zikamuherekeza, arashobora kuvuga ijambo rikumvirwa, kubera abantu barabibonye ko yamaze kwireconcilia n'umuvyeyi wiwe. Aca profitira aho hantu. Amaze kuhaprofitira yabigenze gute? Ni kugira ngo nashatse kubatwara aho hantu kuko kenshi ndabizi twebwe abavuga butumwa iyo tugiye mu mahistwara y'ibi bintu by'abami n'abacamanza ni gake cyane mwihuta kutwumva. Hari igihe usanga biragoye, hari igihe usanga bigoye. Tushaka kugira ngo mwumve ingene guhemuka atari ikintu kiza giturumbuka, ni ikintu gifise umwanya munini, ni ikintu gitegurwa, ni ikintu gikura mu muntu. Ukagenda ucumva yuko utafise ubwizigirwa imbere y'Imana, ukagenda uvyumva ko utafise ubwizigirwa ku muntu muri kumwe mukorana ku kazi, ukavyumva mpemu yera akakubwira ati ebana iyo nzira uri kurafata siyo, ariko hakabaho gukomantaza umutima. Ugakomantaza umutima ukumva biri normal. Absalomo ahantu twasomye amaze igihe yamaze kubona yuko asohoka akinjira agataha amasaha yishakiye, amaze kubona ibintu byose bimeze neza, araraba abona yuko umwami abantu baza kumwitura ku kirimba atari bose acira urubanza kubera bari benshi. Ariga strategy, aravuga ati umuvyeyi wanje tubanye imyaka myinshi, sinopfa kumukubita kudeta gutya. Biransaba ujanja, naweza kuwitaje ujanja mu Kirundi? Ujanja ni amayeri bakunzi banje. Birasaba kugira amayeri, ama strategy y'abadaimoni kugira ngo bikunde nkubite hasi papa wanje. Yangiriye imbabazi, yanyihangani, yashoboye kundera, yangaburiye, yanyambitse. Ngomba kwiga strategy. Abigenza gutaravuga ati nama mbona igihe cyose ku mugoroba abantu basohowe ku kirimba batumvirijwe, bakabaha rendezvous y'undi munsi. Acagenda hagarara kuri portail, akazaramutsa harya ahantu hasohotse, akabaza ati ni gute muravyumva namwe ko ari privilege guhagarikwa n'umwami n'umwana w'umwami, bategezwa kuca bamwumviriza ngena bitwararitse, kabwi ati sava mumeze neza, ati muvuye he? Ati twari twaje kuri papa. Ati none yabumvirije? Ati ntigeza twumviriza. Ati ariko papa wanje ameze gute? Murumva ubuhemu ingene butangura? Tibirambabaje kwiri, niyakumvirije. Okay, ntacu hagaranga wewe. Ati najewe babahaye n'amazi, bo babagaburiye, turumva nta mwanya wari uhari, twari turundanya hano mu gisare. Ati kandi twama mu nama tumubwira papa, sinzi gituma adashobora gukora inshingano ziwe neza. Ati nk'ubu nogira amahirwe jewe nkagigwa umucamanza mukuru wa Isirayeli nk'uko papari atari karakora inshingano ziwe, no baciriye urubanza, no bafashije abantu bose. Ati yo mbega umwana w'umwami, mbega umuntu adufise ku rukundo.
reka ndababwire ikintu bana b'Imana mwicaye ngaha. Hari ibintu mwebwe mwibeshaho. Bibiliya irafise igituma yatubwiye ngo ntitugendeshwe n'ivyo tubona ariko tugendere mu kwizera. Bibiliya irafise igituma yabitubwiye. Kabiri, Bibiliya irafise igituma yatubwiye ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana nibo bana b'Imana. Bibiliya kandi irafise igituma yatubwiye ngo mwuzure mpwemu yera, kuko aho niho mutazobasha gushitsa ivyo akameremere kanyu kifuza. Bibiliya irafise igituma bitubwiye. Mu bisanzwe aho mushaka kubana na Yesu mutaragurika, musimba ishuri, mudashaka kugenda step by step, mugakenera gushaka gusimba ati je urumva ibinye numva ntavyumva, ibisina bitahuye ariko ibi numva bisona neza. Rimwe na rimwe ugasanga ibintu twakimira cyangwa ibintu twakira tubibwiriwe ngaha ku gicaniro, akenshi cyangwa 90% biba bifatanye n'amambition, biba bifatanye n'amaemotion, biba bifatanye cyane cyane n'ivyo twebwe twifuza. Sinzi ko ndiko ndumvikana. Hari ibintu dutegerezwa. Paulo yaravuze ngo ibintu vy'Imana, ivy'Imana ngo nivyo kwitondera cyane, nivyo kwitonderwa cyane. Hariyo umuntu ushobora kubona guhakeya cyane, ukabona umuntu arakwitwarakika cyane. Rimwe na rimwe mu nzira Satani zo gushobora kumenya ibibitsi bwina ihahawe, byo gushobora kumenya amabanga mufitaniye n'Imana, byo gushobora kumenya inkomezi zawe zihagaze. Akenshi inzira ya mbere akunda guca mu 99% ni care. N'umuntu kuguha urukundo, kukwegera, kugufasha mu situation, kukwereka ko ahari, kukubwira ngo ntusiga, akakubwira ati turi kumwe. Akenshi simvuze 100%, ariko akenshi niho hantu twagiye turakomereka mu rugendo, kubera abantu baduvutse mu maso badufukisha icyitwa urukundo atari urukundo. Ibikomere byinshi ngaha mufise nukwizera abantu. Ibikomere byinshi turiko turatreta muri kino gihe, twebwe abashumba dufasha, dusanga mutabikomerekejwe n'igikoko, mwabikomerekejwe n'umuntu nkawe. Aho utangara mask ikoroka ugasigara uzurabaza, narageze igihe mu gikorwa nza ndabaza ati nawe urabona kumi ati nawe abo na wewe nawe urimwo, nawe abo n'abantu twari twaragize inkora mutima. Absalomo aradraga Isirayeli yose ngo ayihereza ku mutima. Ahantu rero nubwo nababwiye ko nza kuvuga ku buhemu, mu bisanzwe mvuga ubuhemu ndiko ndabatwara kugenda kubabwira ubwizigirwa, kuko tugenda kumenya ubwizigirwa ubasha bwabwo mu gihe twahemukiwe. Ikintu cyose gisosa uzi uryo ukavuga ati ikintu kiri sweet, iki kintu kirasosa kiraryoshe, ubizi ko gisosa kubera wari ikirura. Ikintu cyose uri kurarya ukavuga ngo mana we, kikuryohera kubera wari ikibishe. Niko bitegerezwa kugenda. Ibintu rero ndashaka mwumvirize kuri uyu mugabo, ahantu harakomeye, muhumvirize neza. Ubu buhemu Absalomo Bibiliya mushinga intaye yuko niko yafashe atwara imitima y'Abisirayeli. S'il vous plaît, Abisirayeli bose ababika mu nzu yiwe, Abisirayeli bose bamukura ku mutima. Ahantu twasomye, kubera ahantu sinza kuhagaruka mfise ibindi nza kuvuga mu mwanya uri imbere, ahantu twasomye muravyumva neza yuko Absalomo amaze kugirirwa ikigongo kugira ngo ahantu muhumve neza,
yabwiye umwami yuko igihe yari mu buhungiro yasezeraniye Imana. Ahantu niyo ngende ko mwumva neza. Yasezeraniye Imana kugira ngo umwami ashobore kumurekura iminsi itari mike. Yarondeye kubesha, apanga ikinyoma, arabwira se ati nabwiye Imana yuko ikansubiza kwa papa, ikansubiza ku kirimba, ngasubira kwemerwa nk'umwana, nzosubira ahantu nagorewe ngende kuhatangira ibimazi by'igushima, ndayikengurukire. Ahantu twasomye mwavyumvise nta bimazi yagiye gutanga. Yashitseyo ubwo nyene acatuma abantu ngo banyaragase binjire mu mazu y'abantu, bagende babateguze akirikarati mu mwanya hariyo kudeta igomba kuba. Mukumva inzamba iravuze, muce mumenya yuko Abusalomo ariwe atwaye Heburoni, ariwe mwami mushasha. Bibiri katisubira igasuringa ikavuga, irafise igituma ivuga aya majambo, ikavuga ngo igihe yasohokanye n'abantu 200 wenyene yitumiriye. Abantu 200 yitumiriye, hama abantu 200 baca bagenda kiolela, nta kwiyumvira. Abo bantu turabafise no ngaha barahari. Mu bisanzwe iyi myaka nitugikangwa. Hari umuntu aheruka kubwira umuntu, aramubwira ngo ndorere ikimenyetso kimwe, ngubwira ngo ce nsohoka. Ngo aca sohoka agende ntunze. Namubwira nti urinda ukirorerera iki? Ivyo umaze kumenya ntibikwiye, wohagurutse ukage. Ico kimenyetso urabyumva? Abantu bibiri tugira mwigi iki kintu kirakomeye. Abantu 200 wenyene yihamagariye. Hari gituma mpemu yera yemeye kwira ijambo barisurinya muri Bibiliya. Abantu 200 yahamagaye we, yinjiye mu matwi, atari mpemu yera yahamagaye. Igikomeye si Google ishobora kuguherekeza. Igikomeye uherekejwe n'iki? Ujanywe n'irihe jambo? Ijuru ryakubwiye iki? Birateye ubwoba cyane guhemuka mu bwami. Reka ndababwire, mwofuma muhemuka hanze y'ubwami, ariko guhemuka mu bwami ni kibazo n'akaga gakomeye, kuko ubu bwami nta tricherie baho, nta bintu nta giturire kibaho. Abantu bari kumwe nawe, abantu bari buzuye, ariko nta kintu Imana ari yavuze. Agezeyo arideklara nk'umwami, aramuba, bazanira amakuru se wiwe. Bamaze kubimubwira kubera Dawidi yari yararinze ubuzima bw'imhemu, arabimenya ati ahantu nkaguma ngahibe Heburoni, nimba umwana wanje asubiye kunkoma ubugira kabiri, nimba asubiye kunkomeretsa ubugira kabiri. Reka mbabwire, iyo ibintu tuko turababwira muca mwibwira ngo akura ngaho ibintu by'ibikomere, ngo kuri ibintu by'abantu, reka kutubwira ibintu by'abansi. Barakaka, ufise benshi abuzi n'abutazi. Ni kwera umwanya ari mutoye no kubwira uburyo butatu bw'abansi ufise n'ibirometero bihari. Abansi igihe cyose jewe namambwira abantu mwishenga nkaho nti abana banje mwese muzi ko ntegera cyane, sindabatinya, ndabizeye. Aba ntegera gose ndabatinya. Kuko kenshi abatwegere niyo badukomerekeje. Oya ntucugira ubwo, none nimba umwegereye umushumba, cyese navuze izina, napfuye kuvuga, none ntiwoba umwizigirwa. Erega navyo nuravyemere kwere ko uca wumvira muri iyo kote. Ngaho rero ushatse kuvuga jewe umunsi umwe umugabo umugabo umwe yarigeze kuvuga, ariko arigisha, aravuga ati bana, iri joro Imana yarimbwiye ngo abarozi mwe mwabarozi mwe, akaga karabaguye ko. Mutinyi yo Mana yo mwijuru, mwabarozi mwe. Umwe yaricaye ngaho imbere, abaradugije ubwo, none gapasito
ngo hugu umutungo urutoki jeje nyene ngo ngaha wibaza ko ari je ndoga jenyene bwira mugenza abatubutumwe bukugeze none ga ntunze iyo kibabiri tufise ni yiki urumva abantu rero bakozwe ko abantu ijuru ryadomye ko ngira ndababwiza ukuri ndabarahiye uguhoraho kuhoraho Imana nkorera ndababwiza ukuri n'umutima wanje wose ndatinya papa ndi ku gicaniro kirazira kikaziririzwa ko hagira umuntu jewe w'umushumba ambwira ivyo nigisha kuko siko mnabwiwe mwemu yera ni wazombwira nta muntu antuma nta muntu twicara muri biro ngo wambwire twarababonye tukira basore abatubwira ati wewe uratangisha amatugabure 50-50 aba bose nagerayo nkaca nkusohora imupanga n'ubuhiri inyoboze yawe n'ubuhiri bwawe birampumuriza ambwiye gutangisha naca numva ko bakeneye umupanga Yesu nashimwe cyane nta muntu antuma gusa duhagarara ngaha nk'imvuzi nyenevzo akavyumva kandi nagira ndakubwira iyo turiko turavuga ubuhemu ukisangurimwo ukwiye kumenya neza cyane yuko ijuru rigukunda kuvyumva kurimwo ijuru riragukunda iyo Imana ikuburi ikintu ukora uzumenya ko ari urukundo rutangaje ruri ku buzima bwawe iyo wumva bitagukorako umenye kuri mu kaga gakomeye cyane iyo wumva ubutumwa bugukorako ni kimwe mu bimenyetso yuko mwemu yera muri wewe atarazima muzobamenye bamaze kurira imiduga umenya neza ko yakubititse neza bwa mushitsi bwa mukorogoshoye atangura neza ngo nukuri ngo pastor ngo yatwigishije neza ngo ariko Imana imbabarire muze mutinya umuntu agira vuga ikintu amaza kuvusaba imbabazi none mwe ntacyo mwumva izo mbabazi niziki ngo urabona Imana imbabarire umuntu wese uzokuva agira kubwira ibintu ahubwira ngo nukuri ngo uhora hanyeze agira cumure kandi agira cumure abizi abicumure nibigirankana nico gituma nambaza umugabe kazi Maria kugira ngo wezo mbabazi niziki nimburi siri na information gira utange kubera kurinda kuvuga ngo Imana imbabarire nuko uzi kugira uroge nuko uzi kugira uhemuke ivyirato nibihe ninde tuzirata muri uru rugendo tuzokwirata ndeko ba Paulo birata barirata reka mbabwira iyo turiko turavuga ibi bintu reka kwiyumvira ibintu birebire na Bibiliya bivuga aho Paulo yashobora kuvuga ngo Dema yarantaye Dema twaragendanya aranta ariko hariho tukiko umuntu w'umwizigirwa hari umwizigirwa wanje hari uwo twagendanye reka mbabwire Absalomo aherekezwa n'abantu benshi ngiye guheza aherekezwa n'abantu benshi baramukurikira Dawidi amaze kubimenya arahunga kuko yarazi umwana wiwe ntibaze bakubeshe ngira ndababwiza ukuri mu bimenye umuntu amaze kuguhemukira rimwe nubwo yozaho gusaba imbabazi ntumusubize mu kibanza yahoramo tumushira kure mugira imbabazi ariko mushire kure kuko wahemutse rimwe azosubira nta muntu yanyumvise ntabwo muri ko muranyumva ntabwo mwanyumvise ariko muhimbabazi kuko turavyemerewe mugabo ntasubire mu kibanza yahorana ntasubirane favere kuri wewe ntusubire azarabariza mwibaraza wowe uhagarara hera hahera uwahemutse rimwe azosubira imbabazi turazitanga ariko ntitubasubizaho mwari muri cyo tugushira kuri Absalomu yari yahemutse umwami aramugirira imbabazi asubira guhemuka ubugira kabiri ahemuka ubugira kabiri baramukurikiye baragiye hama Dawidi arahunga arabwira abantu kukirimba ati ndamuzi uyu muntu yankomye rimwe nimba asubiye ubwa kabiri umutima we wamaze kononekara nuko twicara twica reka soke mpunge mugabo guhunga kwa Dawidi abantu babizigigwa bazamenya ubuhungiro bwabo aho buri bazamenya ko atamwanya wo kwishurana uhari bazamenya yuko sibo bampamagaye
siwe yavuganye nanje, ndafise yashize kuri ijya ntebe, ndafise yaganiriye nanje. Ntabwo yahunze ngo kubera guhunga, yahunze aganisha umutima ku musozi Heburoni gusenga aho bitunganira. Gusenga araduga, inama zirakomeye, inzamba yavuze, igihugu cyamaze gufatwa. Dawidi aragenda ku musozi agiye gusenga. Ageze ku musozi akiri karaduga ngo bagenda bitantamurira kw'impuzu. Mu mwanya ariko aritantamurira kw'impuzu ngo haza umugabo yitwa Hushayi, nawe nazakora nk'ivyo abandi bariko barakora. Uwo Hushayi Bibiliya imwita apotre, umukunzi wa Dawidi. Umukunzi, hapana rafiki, mpendwa. Hushayi arashika, Dawidi akimubona aramubwira ati Hushayi we uje gukora iki? Ati ntibishoboka mwami wanje, ibintu umwana wacu adukoreye nibiki? Aravuga ati ibintu bigenze gute? Dawidi aramubwira ati ndabibona urababaye, ariko Hushayi ahantu tugiye si umusozi wawe, ahantu tuduze igikorwa tugiye gukora wewe ntikikwerekeye, reka twe tugikore, wewe turafise hano dushaka kurungika. Aramubwira ati wewe ivyo gusenga si ibyawe, ijuru ryaguhaye ubwenge mukunzi wanje, manuka ugende wisabe umwana wanje Abusalomu, umubwire kuje kwifatanya nawe. Ndagutumye kugenda kwica inama za Ahitofeli. Uyu Ahitofeli turafise abakunzi baza batugwanirira turiko turasenga, turabafise, twagiye turababona, abaza kutwomora twakomeretse. Aramanuka aramubwira ati genda umwisabe, hama no mu mwanya asubiye inyuma gatoya ahantu muhumve harakomeye. Nagusengera musabyi w'Imana, nisengera nanjye nisengesho ryanje, iguhereze bake ariko babakunzi. Bake babakunzi baza bica inama z'igihugu. Ndabisubiyemo, bakeya babakunzi baza bica inama z'igugu ry'abantu ibihumbi n'ibihumbagizi. Bakeya babakunzi, wadogo lakini wapendwa, wanaojua moyo wako, watu wanaokupenda wakati una nguvu za kiroho, na wakati nguvu zimepungukiwa wanazidi kukupenda. Watu wanaokupenda mu bihe byose turabakeneye. Twagira tubamenyesha shengero ku mugaragaro, je n'uyu mugabo ntabwo turabamarayika, kandi nubwo twabamarayika n'abamarayika baracumura. Igorotse nimwe gusa. Imana irashobora gupermeta ukabona intege nke z'umuvyeyi wawe, mugabo aho niho hari igipimo y'ukuri umukunzi. Ntidushaka za dadi mu mwanya ibintu bimeze neza, mu mwanya turi mu muriro. Ibi nivyo nama mbwira n'abagore abafasha b'abagabo mwicaye ngaha. Ivyo bintu muza mwivugisha ngo ndumufasha, ngo ndumufasha, ngo wakanaka. Uri gufasha iki? Gufasha iki? Ndumufasha. Umufasha ntazafasha mu mwanya amafiriti ahari. Umufasha ntazafasha umwanya amaspageti ahari. Umufasha ntazafasha mu mwanya konti harimo inoti. Umufasha imbaraga ziwe zaziboneka iyo ivyo bintu vyose umwansi abikozeko. Umufasha azaseruka iyo ndi muri etat de faiblesse, iyo nananiwe niho nkeneye ubufasha. None ibintu bikiri automatique ndagushaka kwiki ko twese binyerera, igitoro kiruzuye, ufise umuduga wawe nfise uwiwanje, wambara impuzu urashopinga ku kwezi, vacances ngizo, ntacu uri kurafasha, ni mwiryoheregwe muryoherwe. Mugabo iyo Satana bikomye niho umenye umufasha rero, niho umenye umufasha. Umufasha azagaragaza imbaraga z'ubufasha bwiwe iyo yumvise ko umugabo we yaguye mu ntege nke, niho aza kumufasha. Apana umufasha wo kumubwira ngo nguzupime, ngo sheri ngo ntubone ngiye turi sweet hati, nguzupime, ngo ndumufasha wawe urabizi, ngo ndumufasha wawe urabizi, ngunze mbona gakobwa. Oya, ubukobwa turabufise bwinshi,
apana ubwo dusambana nabo. None abakobwa twobesha pagute. Nubu ndiko ndababona. Je vois mais je ne touche pas. Tuabwire ngo yango turi ngo ria ngo turabona beza, turabona batari beza, n'amataye turayabona. Rega kudutwara mu ijuru, twe ntituba mu ijuru. Ukuri niko mutashaka kumva. Mugani ko kuri. Mwe mushaka kutubona nk'abantu turangiza je n'uyu mugabo tukaca duga escalier zo mu ijuru. Oya dutahaho mutaha. Ngurabyumva sheri ko ibintu bihari sheri ko garderobe yuzuye tekana ngo mviriza ngo harako nakubonye kako arakuraba none ndakamena amaso ngire gute ndakamena ndashimiye Imana nguyu sinamuweshera ari ku gicaniro ndabarahiye Imana yo mu ijuru. Ndashimiye Imana imyaka 10 tumaranye mu rugo ntaraba telefone yanje sindabiyiwe kuko ivyo zose nibikwega abadayimoni. None ni fixe we uri mu mahoro umerewe neza mugabe igihe uravye telefone umutima uravyimbye uprefera kuko umuvyimba upfe canke woba mu mahoro. Ngira ndababwire nta muntu yocunga uwundi ntibaze bababeshe ni kinyoma cy'abadayimoni gikeneye divorce. N'Imana yonyene reka mbabwire Imana yamuguhaye ibintu biroroshe. Imana ibera hose cyarimwe. Umugabo wawe umugore wawe mucungisha Yesu niwe wenyene yo mukuzigamira. Naho ubundi ngo telefone murabona ngo ngiye gusaba historique nguyu uragiye kuri ona mope historique ngo ndabiraho bavugana urapfa kare AVC. Ukuri banka kuvuga niko mvuga. Kuri banka kuvuga ibi bintu nicyo gituma ingo zidafashe. Ingo ntizifashe. Ba papa bacu yaraza gutya kiwara. Papa bari bakiwara ariko ibintu mwe mwaza iyi generation wifi turago ba papa yara twe tugenda dusengese kwa muganga bebe sava yagira ngo ugafata bebe ngo ugafata yabari muhira dugije amaguru ngo sheri kuri telefone ngo wim umeze neza nkabura amahoro ndi muri biro ntunze mwe akaca mbwira ngo umwana ngo akeneye brochette. Namugana ntagitoka shaka ngo yango ashire ko nibitungura ariko ngo nta ngo ashire ko ngo n'amafiriti ngo ariko ngo ntashire ko ibitunguru. Umugore wanje kuri ku mwana wacu w'imvura ibindi byose yarabirya kadawa sindamubeshe nguye hageze inyama yokeje genda rero muraberere kompanse. Umukobwa wanje afise imyaka 9 arya brochette 4 yaziririye munda ziririye munda yarari. Haleluya CRG sabukuru nziza ndabiro mwicaranye umubwira ngo bamubahizi babizigirwa ijuru rize rikurinde guhemuka. Ibi ntituriko turabivuga guhemuka mwishengero gusa. Ijuru rize rikurinde guhemuka ku mufasha wawe, rize rikurinde guhemuka ku bana bawe, rize rikurinde guhemuka kugutwara, rize rikurinde guhemuka ahantu hose ubarizwa. Ubwizigirwa burafise ingero, abizigirwa barahabwa ingero,
y'abihangana. Kiriti kurikira ndaza kubashingira intara. Hari ingero namba mubona ishengero ryarasetswe bararingiganyije ryarakubititse ariko ntigigeze rigwa. Kubera iki? Natanguye umurimo w'Imana atajwe rinyagiriza ikibi. Natanguye igikorwa cya papa natunganije ahantu hose. Nagiye gusabira imbabazi icyaha ntakoze kubera nkeneye amavuta y'uwandeze. Nta muntu ashobora kufa kubahuka ngo aze yurire ku gikorwa cya data. Uwahemutse ni wahemukirwa. Ariko iyo ugiye guhemukirwa abaye umwizigirwa, Imana iragucurika biteye ubwoba.